twongeye kubaramutsa. Ubwicanyi bwasubiriye kuba umurengera mu rwego rw'iperereza ry'u Burundi ku itegeko rya General Ildefonse Habarurema arongoye ubwo rwego. Imbonerakure n'abasirikare barenga 10 barishwe muri izi ndwi zibiri zirangiye bahogwa ko bari mu banse kugwana n'umuhari M23 mu ntambara ziriko zibera muri Kongo. Izo mbonerakure zikaba zikugwa mu ntara zitandukanye, abasirikare nabo mu makambi atandukanye. Idonido na Bob Rugurika. Nkuko tubibwirwa n'amasoko yacu mu mbonerakure hamwe no mu bakozi b'urwego rw'iperereza, igikorwa cyo kurungika baza kugwana n'umuhari M23 uhanganye na leta ya Kongo kijamwo igifungu cyinshi. Kenshi umugambwe CNDD-FDD n'igisirikare cy'u Burundi ngo barungika abantu baba basanzwe batazinanye batoraguwe mu makambi atandukanye n'intara zitandukanye z'u Burundi. Muri kino gihe ngo hari imbonerakure n'abasirikare bamaze iminsi banka kuja kugwana ku rubuga rw'intambara kubera kudahabwa insiguro z'intambara zitomoye. Abo baheza bakanka kuja mu ntambara ngo ntibaheza ngo boroherwe kuko iruhande yo gufungwa muri no misi hagiyemwo kubagandagura. Ni muri yo ntumbero abasirikare n'imbonerakure baba 40 baheruka gukugwa mu gihugu cya Kongo baja gufungirwa mu rwego rw'iperereza no mu makambi ya gisirikare atandukanye mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru dukesha bamwe mu mbonerakure n'abakozi b'iperereza basanzwe bakoreshwa mu bikorwa by'ubwicanyi babwiye RPA ko mu mpera z'ukwezi kwa mbere hari umugwi w'abantu 8 bagizwe n'imbonerakure 6 hamwe n'abasirikare 2 bakuwe mu gasho k'iperereza mu gisagara ca Bujumbura baza kugandagurwa. Muri izo mbonerakure zagiye kugandagurwa ngo harimo abitwa Janvier, uwitwa Alberic, uwitwa Meshake, uwitwa Kamatari hamwe n'uwundi yitwa Longe. Amasoko yacu ntiyashoboye kumenya amazina y'abagandaguwe bose. Bagiye kwicwa mu ijoro ryo kuwa 30 uno mwaka wa 2024 baza kugandagurirwa mu mashamba iruhande y'ahashinguwe abanyamurenge biciwe muri zone Gatumba. Amakuru yacu atubwira ko izo mbonerakure zishwe nabi ku itegeko ry'ubutwara urwego rw'iperereza General Ildefonse Habarurema. Batwawe kwicwa mu modoka y'urwego rw'iperereza inimero D64 ubusa 3 itwagwa n'uwitwa Desire ari kumwe n'uwundi yitwa Albert, bose basanzwe bakoresha mu bikorwa by'ubwicanyi mu rwego rw'iperereza. Radio RPA ikaba ikiriko irarondera umwidondoro w'izo mbonerakure n'abasirikare bose bagandaguwe. Ni inkuru tuzogarukako. Tukivuga ibijanye n'abasirikare barungikwa aho mu gihugu ca Kongo, bamwe mu basirikare bo mu mabatayo y'112, 121 n'122 bayigeranijwe mu ikambi ya Gakumbu basanganywe inguma zaho barasiwe ku rugamba batagifise ingufu zo kuja ku rugamba. Cyo kimwe n'abageze mu zabukuru bo muri ayo mabatayo basaba gukugwa ku ntonde z'abagira barungikwe kugwana muri Republika y'Intwaro Rusange ya Kongo. Abo basirikare bavuga ko bariko bajuragizwa aho bakugwa ku ntonde bakongera bagasubizwa ko kumvo badatahura. Eric Niyonzima. Intambara ya Kongo itamazwe n'abakomeye yomagwa n'abafise impamvu y'amasaha yomagwa n'ugeze mu zabukuru. Uyu numwe mu basirikare begeranijwe mu kambi ya Gakumbu imbere yuko bajanwa mu gihugu cya Republika y'Intwaro Rusange ya Kongo babajwe nuko yaba bageze mu zabukuru canke abafise aho babarashe basavye ko batorungikwa mu ngwano kubera atavyo bashoboye, ariko uburongozi bw'igisirikare bukabanira. Abo basirikare bavuga kandi ko batahora barungikwa muri izo ntambara. Hamwe baratwumvira bakavuga ati abavutse umwaka w'1978 n'abavutse umwaka w'1970 n'umupeto kavamo tumaze kuvamo ukazobona hashikiye umwanya uri mugabo hagati abana nabo bafise ubumuga bwo kubara nakare muri Kongo bahura bajaye mugabo ubu hagezaho badukuramo akatubwira ko dusubira mu makambi twagiye tuva mu kabo kazomba ngo yahindutse muri mugabo. Abo basirikare bavuga ko babasaba impapuro zerekana ko atanga ubu bafise zo kuja ku rugamba atazo bafise. None kiwe narashwe aho yo bari patrule ndetse kugwa ubona icyo no gufasha cyubari abategetse utanga bagisirikare ngoya ngo ntacyo mugapfa gukora ngo canke nguzane mu impapuro uzerekana yuko barashize nazo bamwe tuzifise muri abandi barazimye ariko ubumuga bwawe aho warashwe hakabona. Abo basirikare basaba uburongozi bukuru bwa gisirikare kubarondera ikindi bokora bashoboye aho kubajana mu ntambara kandi batakibasha. Mu ruganda rwa RPA twarondeye Floribert Biyereke umuvugizi w'igisirikare kugira gishashikirije kuri ico kibazo, ariko ntitwashoboye kumuronka.
Ibintu biraboneka ko biriko biratera biba bibi cane ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, murumvirije ukungene ubwicanyi bwabaye ndanse buriko burimonogoza haba no mu bategetsi b'igihugu c'Uburundi, bakaba batanguye kwica abasirikare imbonerakure nk'uko amakuru agenda abishikiriza. Intambara yo muri Kongo ngo barasaba ko ubutegetsi bw'Uburundi bwohava buba umubanyi mwiza aho kugira ngo buje gushigikira uruhande rumwe, ngo ni ukuvuga ko Uburundi bwokabaye umubanyi mwiza nyine bukaba umuzimyamuriro aho kugira ngo abavandimwe babe bafitaniye amatati ngo Uburundi bujemo bushigikire umuvandimwe umwe, ahubwo bakabaye bajayo bagahagararamo hagati kugira ngo abo bavandimwe bahagarike izo ngwano. Hariko haribazwa imvo igihugu c'Uburundi cagiye ku ruhande rwa Kongo kikaja gushigikira Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo aho kugira ngo kijemwo hagati y'u Rwanda na Kongo, niba koko bafitaniye ayo matati Uburundi buce busaba ko ayo matati yohagarara, buhagariremo hagati kugira ngo abo bavandimwe bareke kugwana. Abakenyezi baharanira agateka ka zina muntu nabo basavye ko izo ngwano zohagarara kandi ko Uburundi butobandanya burungika abasirikari ngaho mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo, ngo kuko ari ukuja kwenyegeza umuriro, ari ukuja gukwega akarambaraye, kandi ko gushigikira ingwano n'intambara ngaha mu bihugu vy'akarere cane cane mu bihugu vy'ibivukanyi natwe abarundi bizotugirako ingaruka zikomakomeye cane. Biravugwa ko rero abo bakenyezi bariko barasaba Ndayishimiye ko yohagarika akanavana ingabo yaciye arungika mu gihugu ca Kongo canke akazihindurira imisiyo akaziha kuja guhagarara hagati y'abo bavandimwe bariko baragwanaho kugira ngo zije gufasha igihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo kugwana n'izo nyeshamba ziriko ziragwana na FARDC. Izo nyeshamba zo bakaba bazita ko ari abanyarwanda bavuye mu Rwanda bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bakaja gutera ngaho mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Ibintu ntibiza korohera abanyagihugu bahora bakora umwuga wo gusanura amamodokari ngaho mu Buyenzi. Abahora bakora uwo mwuga bikaba biboneka ko bariko barakomwakomwa, bariko baravanwa muri ubwo buzi bwabo bwahora bubatunze, arivyo bahora bakuraho ukungene bashobora kwiyungunganya kugira ngo babashe kubaho ubuzima bwa misi yose. Igipolisi carazindutse kirukana abo bose bakorera imirimo ngaho mu Buyenzi, cane cane abakora imirimo yo gusanura amamodoka, bavuga ko nta vyangombwa nta ruhusha babifisiye vyo gukora ubwo buzi n'uwo mwuga. Benshi bakaba babona ko abahora babikora badafise uruhusha batagiye koroherwa na gatoya. Barabona ko inzara, ubukene vyari bigisibije ngaho muri ivyo bice, na cane cane igihugu hafi ya cose ubukene n'inzara buriko urarikoroza. Bakabona ko rero guhagarika abantu bahora biyungunganya bakora umwuga uyu n'uyu ari ingorane zikomakomeye cane hoba ku benegihugu, abanyagihugu bantaho nikora. Bakavuga ko rero kandi uko abategetsi bariko barabihinyanyura atari vyo, ahubwo bakabaye bafasha kuronka izo mpusha zo gukora hama bakabandanya biteza imbere nk'uko amakuru agenda ava ngaho mu Buyenzi abishikiriza. Naho mu gisata c'amagara y'abantu, abanyororo babandanya kubabaho nabi cane, bamwe babandanya kugwa mu mabohero nk'uko twagiye tubibashikiriza. Amakuru akavuga ko ibiriko biragenda bibera mu mabohero ari akamaramaza, bakaba basaba abategetsi na cane cane abatwara amabohero irya nino kumviriza abanyororo bafungiwe muri ayo mabohero, bakaza barabaronsa uburenganzira bwo kuja kwivuza
kwivuza kubera ko ari uburenganzira bahabwa canke barekurirwa n'amategeko y'igihugu cacu c'Uburundi. Ibintu bibandanya kuba bibi cane muri ico gisata kuko biboneka ko abategetsi batandukanye babirenza ingohe ntibarabe ukungene hari abanyororo bariko bagenda bagwa muri ayo mabohero, ababo bakaja barahamagabwa baja gutwara ibiziga vy'abo bantu babo, bakaba bavuga ko ibiriko birababaho naho yoba ari umunyororo, umuntu wese afise agateka ke ko kubahirizwa. Bakaba basaba ko rero n'abategetsi bogira umutima runtu kugira ngo babandanye batunganiriza abenegihugu, naho ngo abo nabo bapfunzwe baracari abenegihugu b'u Burundi, ntago bambuwe ubwenegihugu bw'uko kuva ari uko baciye bajanwa mw'ibohero. Kugira ngo amakuru mwene nkaya aza aragushikira wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane.